Yesu Kristo umwami wacu nahimbazwe, kandi nawe uriko urankurikirana ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo, izina ry'ububasha, izina ry'inkomezi ritanga amahoro rigatanga intsinzi. Agomba dufatire kuri Dawidi. Turabizi neza ko hariho umunsi yigeze gusiba ku rugamba, abandi bari ku rugamba wewe akisigarira ibwami. Bibiliya itubwira ko uwo munsi yaduze hejuru nko kuri etaje, ariko aritemberera, ariko arasama akayaga, ngo acabona umugore ariko ariyuhagira, afatwa no kumwipfuza. Hama kuko yari umwami, atuma bamwe ngira ngo bamugendanira, ati genda mumunzanire. Baramumuzanira, bararyamana, bakora icyaha, Dawidi agwa mu cyaha. Nagira ndababwire ko Bibiliya ishingira intahe Dawidi ko yakoze ibihimbara Imana, kiretse igihe ca Uriya umuheti. Nta kindi icyo gihe, nta n'ikindi Bibiliya ivuga, cari icyo gihe nyene yasivye ku rugamba akagwa mu cyaha. Ijambo twari tumaze k'iminsi kwari gukuramwo urwangara mu masengesho yacu, gukura urwangara mu ntambara yacu, umuntu akayigwana ari maso. Murabizi mu ijambo ry'Imana haranditswe umurongo uvuga ngo nta musoda yikwegera mu by'ubugingo ngo aze ahimbare uwamwandikiye ubusoda. Mu by'ukuri dukure agafyinyi, dukure urwangara, dukure ukwanjanjwa mu ntambara yacu turiko turagwana, kuko abo tunigana saba inyama n'amaraso. None rero mukundwa uhaye inyumviriza, ndaguteye intege muri uno mwaka. Nimba warafashe objectif yo gusenga Imana, senga nyagusenga, usenge ugenda mu bikorwa, usenge uri wenyene, usenge ufite uburuhe, utabufise usenge, ibikorwa ari byinshi usenge, atari byinshi usenge wariye, usenge wisonzesheje, mugabo amasengesho agumeho. Nimba ari gukora igikorwa kinaka kiguha ubugingo mu mutima, nimba ari gusuhuza abagwaye, nimba ari gukora ibyiza, nimba ari gusenga, nimba ari kwigisha ubutumwa, ubikora n'inkomezi zawe zose, ukuremwo ubunebwe, ukuremwo urwangara. Dawidi gusiba ku rugamba rimwe byonyene byatumye umwami w'ubusambanyi umufata, kandi kugira ngo icyo cyaha gifukafuke, murabizi ko yahamagaye na Uriya akataka kamwicisha. Bugiye icyaha utakihanye ukora ikikiruta urondera kugifuka. Dawidi yakwegewe no gusiba rimwe ryonyene ku rugamba, ubwo rwanga rwo gusiba ku rugamba, kandi yari afise amagara akomeye, kandi yari ameze neza. Abandi bakaja gutonda urugamba akisigarira ubwami, akisigara aridibamira, yinibanibira hejuru ku nzu. Nivyo vyatumye abona ivyo atarakwiye kubona, nivyo vyatumye araswa umwami adashobora gukwepa. None rero nawe mwene data, ukorere Uhoraho, ndaguteye intege, nturashika ahantu Satani atoshitse umwami. Nico gituma ukwiye guhora usengana ntaryo, ukiha Imana na ntaryo, ukama wezwa na ntaryo, ukaja mu ijambo na ntaryo, ugashishikarira ivyino nzira y'agakiza. Umuririmbyi w'171 yavuze ngo nkunda kunguka ibya Yesu. Acaguma avuga ati iyo repetiyo ati nunguke ibya Yesu, nunguke urukundo rw'umukiza, nunguke ubwenge bw'ukuri. None rero mukundwa uhaye nyumviriza, kura urwangara mu masengesho yawe, kura urwangara mu myanya ufise yo kuba imbere y'Imana. Usenge, urondere Imana nyakwirondera, uyikorere nyakwikorera, ukuremo ibyo gucerwa, ukuremo ibyo gusiba, ukorere Imana nk'uyizi. Daniyeli yavuze ngo abazi Imana yabo bazokomera, kandi nibamara gukomera bazokora iby'ubutwari. Vyumvikana ko gukomera bitangwa no kumenya iyo ukorera iyo ariyo. None rero ibi bintu ndabikwipfurije, umenye Imana gose, hamuyikorera n'umutima wawe wose, uzi uri kuraja ivyo gusiba, byo kwigwaza, byo gusiba ku rugamba tambo no kwinibanibira,
ivyo ubikuremwo mu nzira mu rugendo rwawe, kuko Yobu yavuze ngo umuntu ari mw'isi ngo mbega ntaba ari mu ntambara. Nuko kwari kwibutsa ko ukwiye gukura ubunebwe urwangara mu myanya uha Imana, canke mu migenderanire yawe n'Imana, canke muri iki gikorwa cyose c'Imana kiguha ubugingo mu mutima, ugikora n'inkomezi zawe zose. Turi mu gihe dukeneye umuvyuro kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe n'ubugombe bwa wa mugwanizi, kandi umuvyuro uzozanwa n'abantu bihaye Imana. None rero nta kuntu wokwiha Imana ino munsi hiyeje ugaca ubireka, ukazosubira ukagaruka mu ndwi ikurikira ugaca usubira ukaza urabireka, uza urasiba hamwe utonda ahandi usiba. Ivyo si ivy'abahizi, ivyo nta mpinduka vyokuzanira. Ariko muri uno mwaka mushasha niwagira ivyizigiro, ukagira ukwizera kwinshi muri wewe, ugakura urwangara mu masengesho yawe, ukongera ukareka gusiba ku rugamba atamvu, nagira ndakubwire ko intsinzi iri kumwe nawe, Imana izokugirira neza. Ryari iri jambo, Yesu aguhezagire.